Ibintu bikomeza kuba bibi cyane mu gihugu kibanyi ca Tanzania, aho ubona ko ku ruhande rw'imyidagaduro ibintu bidahagaze neza, bitari mu buryo nk'uko vyari bisanzwe bimeze, kuko ni nkaho ubona ko abanyagihugu bose bahagaze bahagarara amagabo, ubona ko ibintu biriko bifata iyindi ntera nk'uko bunyene ubwabo bavyivugiye. Inyuma y'amatora umuririmbyi Diamond Platnumz yabuze abasubscribers canke abafollowers barenga ibihumbi 100 ku rubuga rwiwe rwa Instagram, aho ubona abanyatanzania benshi bagize unfollow ku rubuga rwiwe rwa Instagram, kuko mu nyuma bari bamusavye ko yofuta amafoto yari yashize kuri IG yiwe yo gukeza Perezida Samia Suluhu. None abanyagihugu bo bavuga ati waradutengushe kandi twara abantu bawe, wewe niwe ufise ijwi rishika kure, ni wewe ufise kuvuga ibintu bigashoboka, ariko watweretse ko ataco tumaze, utwereka gasuzuguro, ubona ko uturenze, ariko natwe umenye ko ari twe twakugize icuri, atabafana na wewe ntaco woba urico, kuko twebwe nitwe tugukurikirana, nitwe dutuma ugira visibility. Rero bakavuga bati waradutengushe cyane, n'ubundi wese azogerageza gukora ibyo tuzobikora nk'uko tubikoze iwawe. Aho ubona abaririmbyi benshi bagiye baba unfollow, aho ubona Kina Mbosso, Harmonize n'abandi benshi bagiye batandukanye, ariko Diamond Platnumz niwe ariko arabura abantu benshi cyane ku rwego ruteye ubwoba. Ati none ibyo byose biva kuki? Ndakwibutsa utarakora subscribe, kwanza ko ukora subscribe, ugakora like, comment hamwe na share. Nayo channel yanyu ni Black Entertainer. Ati byagenze gute rero? Umuririmbyi Diamond Platnumz we ubwiwe baramusabye ko yofuta amafoto yari yashize ko yuwariko ariyamamaza Samia Suluhu. Ico gihe arabikora, arayakurako, ariko inyuma y'imisi 3 yongera kuyasubizako. Abanyagihugu baca baravuga ati kumbe uno mugabo arasuzugurana, nta kuntu twomusaba ibintu none hakabikora mu nyuma kaza kubirengako, kandi azi neza ko wewe afise ijwi rishika kure gusumbya twebwe abene gihugu, hama mu nyuma akaza kongera kuyasubizako, kandi ariwe yarafise ububasha bwo kutuvugira, aho kutuvugira akadutererana. Ndabibutsa ko abaririmbyi benshi bagiye bicuza bavuga ati twarabaye inyangamugayo, aho gushyigikira bene gihugu twatwawe n'amaranga mutima, rutwagwa n'amafaranga n'ibindi bigiye bitandukanye, ariko bibagira ko umwene gihugu ariwe mufana wabo, ariwe atuma bagera aho bageze uno munsi, aho ubona byavyuye akajagari mu gisata cy'umuziki hariya mu gihugu ca Tanzania, aho ubona ko ibintu bitifashe neza na gato, cyane cyane ku muririmbyi Diamond Platnumz. Ayo makuru niyo narinda bafitiye, je twari kumwe mu kino kiganiro, nitwa Taiside Classic, ariko ndakwibutse ko wokora like, comment and subscribers kugira ngo dukomeze kwagura umuryango mugari. Murakoze, ciao ciao.